tube nka Daniyeli. Daniyeli mu mahanga baramubuze kumugayo. Mu mahanga we yatwagwa ari nyagani Babuloni baramubuze kumugayo, bararondeza barabura gushikaho baca bamuronderera ku vy'Imana yiwe, kubera mu bindi vyose vy'akazi bari bamuhaye barabuze umugayo, baraburiye ngo igitirigana na gitoya. Daniyeli yari mu mahanga. Icoma namwe mugiye mu mahanga ntihagire ubatora kumugayo. Icoma muri kumwe na bene data nimuwe kumugayo. Umuntu wese ahaherereye atikinze ngo ndi mu mahanga, atikinze ngo sindi kumwe na bene data, ntabe kumugayo. Imana idufashe cyane. Nibigeze bamutora kumugayo ku buryo batinda bakamufatira ku vy'Imana yiwe, kubera babuze ikintu kitagenda neza kuri Daniyeli. Haleluya. Estere ujya mukobwa hariya mu banyamahanga arindiriye gutogwa, yarifashe neza, abo umukobwa mwiza adashuha nk'uko abandi bakobwa bari kumwe bashuha, akurikiza ivyo yahanuwe na Inarume Moridekayi, aratuza, nta gitiriganye cyabaye kuri Estere, ku buryo yageze imbere y'umwami nta gasembwa yamubonyeko, kubera nta gasembwa kari mu mutima wiwe n'inyuma nta gasembwa karimwo, aratogwa kubera atamugayo wari umuriko. Birashoboka rero, birashoboka yuko tuba abantu batagira umugayo aho tuba turi hose. Na Pawulo yaravuze amaze gukizwa, Pawulo yaramaramaje ubwa mbere yari umuntu mubari kamaze gukizwa, aheba ivya kera aramaramaza guburyo yandikira amashengero akavuga ngo munyigane kuko nanje nigana Kristo. Haleluya. Urinze uvuga ngo munyigane kuko nigana Kristo, nukuvuga ngo yarazi ngo nta kintu gitiriganye muri jewe, nta kintu ndiko ndakora kitari ciza cotuma banyiganye bagwa mu rudubi. Imana idufashe cyane. Rero natwe twirinde umugayo kugira ngo tuba bagaciro. Si ivyo gusa, aho no kuba bagaciro tukiri muri inosi, ariko cyane cyane twirinde umugayo kugira ngo tuzorangize neza gushika ku munsi wa Kristo. Ni wirinde uyu munsi kubera bene data bakubona, ni wirinde uyu munsi kubera kumbure icuri kuraviza. Hariho abakizwa kubera hari ikintu baviza, hariho abakizwa kubera bari kumwe n'abarongozi, hariho abakizwa kubera bari mu mugwi wa bene data, no kwiyorobeka bakabishobora. Ariko kizwa abantu bakubona, bene data bakubona, ukizwe bene data batakubona, ukizwe ukikujwe n'abanyavyaha gusa, ukizwe bimenyekane gushika ku munsi wa Kristo, kugira ngo Yesu niyaja gutora ishengero ryiwe, niyaja gutora umugeni wiwe, nawe uzoburimwo. Umwami Yesu abahezagira. Sanze manire mu ruhande rwacu,